Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Abanyagihugu ntibatahura ibifungurwa bariko baratozwa mu mihana ngo bizofasha igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Ejo twarababwiye amafaranga ariko aratozwa abakozi ba leta bose bakorera mu ntara ya Mwaro be n'ayatozwa imvukira z'iyo ntara ziri mu mabanga ahambaye. Ayo mahera yose akaba agenewe igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye kizotangura ejo aho bukera. Igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 muri komine Nyabihanga. Abanyagihugu nabo nyene bo muri komine y'intara ya Mwaro baridogera ibifungurwa bariko baratozwa. Imbonerakure zica mu mihana zitoza imfungurwa. Abatwandikiye bavuga ko hatawutanga munsi y'ikiro c'ibiharage. Iruhande y'ibifungurwa umutumba wose usabwa gutanga isake, ikomine nayo igatanga intama. Abanyagihugu bavuga ko badatahura ico bizokoreshwa, ntibumva n'impamvu bategekwa kubitanga, aho babona ko uwo muryango wa Perezida Ndayishimiye uriko ushimira Imana ko yawuhaye ubutegetsi ari wo nyene wotanga ivy'ico gikorane cawo. Muri iyo ntara bivugwa ko n'inzoga za Braludi zahagaritswe kugurishwa kugira ntizize zibura mu gihe c'igikorane. Umwe mu banyagihugu yanditse agira ati: "Mpejeje gusoma inkuru mwanditse ijanye n'amasengesho y'umuryango w'umukuru w'igihugu azobera mu Nyabihanga kuva kw'igenekerezo rya 20 gushika ku rya 22 Ruheshi 2024. Ni inkuru vy'ukuri biboneka ko mwayitohoje neza kandi yankoze ku mutima. Nagomba kongera ko yuko n'abanyagihugu bato bato bariko barasabwa indya, ni ukuvuga ibiharage, ibigori ndetse n'ibindi zizokora muri ico gikorane bakabitoza buri muhana wose. Imyidogo irarenze baravye n'ubukene buhari. Ikindi nuko n'ibinyobwa vya Braludi buramatari b'intara ya Mwaro yatanze itegeko mu mamega y'i Mwaro kudasubira gutanga inzoga kugira bazibikire abazoja muri ico gikorane. Ikindi naciye nja mu gatumba nsanga umukuru w'umutumba ariko abwira abarongoye ko bategerezwa kwegeranya amahera kugira bagure isake bongere barondere n'igiseke c'ivyimburwa. Aho numvise ko ari ibiharage. Numvise ko kandi ku rwego rwa komine naho bazotanga intama." Uwundi nawe yanditse agira ati: "Nagira mvuge ku kijanye n'igikorane gitunganijwe i Nyabihanga. Hambavu y'ivyo bitozwa abakozi ba leta, buri munyagihugu wese imbonerakure zica ku rugo zitoza ibiharage ngo ni ivyo gukora mu gikorane. None ivyo biharage bizotekerwa bande? Bitekerwe hehe? Bike bishoboka ushobora gutanga ni ikiro kimwe kuduga ku rugo. Hano twebwe ntidutahura bino bintu. Igikorane ni ic'umuryango w'umukuru w'igihugu ushimira Imana ivyo wakorewe. None ni kubera iki hari twebwe turiha amashimwe y'umukuru w'igihugu? Nagira uwo ashaka gushimira Imana niwe nyene yoca ariha." Ikindi ntumva ni ingene hategekanijwe imiliyoni 300 ziva mu kigega ca leta kikariha ibikorane vy'umukuru w'igihugu. Urumva ko umunyagihugu aba yamaze kuriha biciye mu makori. Ati none ni kubera iki bagaruka kutwaka ibindi turiha? Ni ukuri umunyagihugu w'u Burundi yaragowe. Impari mu ncabwenge. Uwa gatatu yatubwiye impari zadutse muri gurupe WhatsApp y'imvukira za Mwaro. Yatubwiye ingene umwe mu barundi baba mu mahanga yababajwe n'amamiliyoni ariko aratangwa ngo yo guterera igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye mu gihe bamaze igihe vyarabananiye gukwiza amafaranga
yo gusomesha abanyeshuri muri kaminuza ya Mwaro. Uwo murundi yabona ko amafaranga amaze gutangwa yari gufasha guteza imbere kaminuza ya Mwaro akanasomesha abanyeshure bo kazaza k'igihugu. Yanavuze ko benshi batanga amamiliyoni kugira babonwe neza n'umukuru w'igihugu gusa. Uwo muntu ngo yaratutswe muri iyo gurupe ngo nabakuremwo politike, ariko ivyo yavuze kwari ukuri. Amasengesho atuzimba ariko ataco ahindura. Hari uwundi yanditse agira ati: ese yaba aya masengesho azimvye gutya yazana umugisha mu Burundi, yakongereza urukundo mu batwara Uburundi, ibi nyene batanga nivyo bizotuma Ndayishimiye yigamba ko abarundi batunze. Inka bazomuha nazo nizo azoza kubigambako, avuga ko we ari umworozi rurangiranwa. None wogenda uratoza indya mu gihugu cose ukareka kugira ibigega bibogaboga? Turabimuha mu nyuma akigamba. Azova mu gikorane asubira kutubwira ko bamwe mu Barundi ari abansi b'igihugu. None wumva bimaze iki gukora ibikorane ataco bihindura? Ugira igikorane kizotuma arekura Florian Irangabiye, Sandra Muhoza n'abandi bapfungiwe ubusa? Ugira igikorane kizotuma agira impuhwe n'imiryango yanyururijwe abayo? Ugira igikorane kizotuma agira impuhwe n'imiryango yanyururijwe abayo kugeza ubu iguma ibaza iyo babashize? None wumva ibikorane bimaze iki? Kumbure wa mupfumu Emmanuel Ntikazohera wo mu Ruyigi niwe azoca aronka agatubutse. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko ibiharuro biteye ubwoba vy'ivyononekaye mu bitero vya ADF arivyo vyashizwe ahabona. Ni ibitero vyabereye i Beni. Umusirikare arongoye intara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC yemeje urupfu rw'abasivile batari munsi ya 41 baguye mu bitero vy'abagwanyi ba ADF mu karere ka Beni. Amashirahamwe yigenga yo akaba avuga ko abapfuye batari munsi y'ijana. Ibitero vy'abitwaje iterabwoba b'Abaganda ADF biguma bigwirirana mu karere ka Beni Ville no muri teritwari muri aya mayinga aheze. Ivyo bitero bikorwa mu burere ndetse no mu magurupoma nk'amakomine akikuje intara ya Ituri ku mpera za teritwari ya Jugu. Amashirahamwe yigenga yemeza ko abasivile batari munsi y'ijana biciwe muri ivyo bitero. Ivyahitanye benshi bikaba vyarabaye mu mpera y'iyinga iheze. Abandi banyagihugu benshi barakomerekejwe hakoreshejwe ibikoresho bito bito nk'ibipanga. Ivyo ni ibivugwa na Nixon Muhindo, umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu karere. Abana, abakenyezi ndetse n'abakenyezi bashaje nibo benshi bahitanywe n'iyo ntambara. Uko akaba ariko ayo mashirahamwe yigenga agaragaza umubabaro. Abasivile barenga 100 barishwe n'aba ADF muri ivyo bitero. Ikibabaje gusumba, turabona ko abasirikare bacu hataco bashoboye imbere yabo bitwaje iterabwoba. Uko akaba ariko Muhindo agaragaza umubabaro, akavuga ati turiko turarondera ibindi biziga kugira ngo tubihambane iteka. Amasoko mu bijanye n'umutekano bashinze intahe ariko badashimye kwivuga amazina yabo, bo bavuga ko ibiharuro biteye ubwoba kurusha ngaho. Imiryango myinshi yarabuze ababo. Ibiharuro dufise nuko hatari munsi y'abanyagihugu 140 bishwe, ivyemezwa n'amasoko yacu. Itangazo rya leta ricanishamwo abanyagihugu. Ku bw'icegeranyo c'umusirikare arongoye iyo ntara ya Nord Kivu, General Peter Chirimwami Nkuba yarungitse umurwi ku rubuga. Abantu 41 barishwe bunyamaswa, abandi 9 barakomereka, hampande y'ibindi vyinshi bidaharurwa vyononekaye. Muri uwo mwanya leta ya Kongo ihoza imiryango yabuze ababo iriyamiriza yivuye inyuma. Muri uwo mwanya leta ya Kongo yahojeje imiryango yabuze ababo iraniyamiriza yivuye inyuma ibitero vya ADF muri ico gice ca Kongo gisinzikajwe n'indyane zidahera hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho.
abarongoye amashirahamwe yigenga hamwe na bamwe mu batowe bo muri Beni babona ko iryo tangazo rya leta ya Kongo ritari rikwiye muri ivyo bihe abanyagihugu bo muri Beni ndetse no mu karere ka Nord Kivu bariko baracamwo. Elia Mbafumoja yatowe muri Beni yibaza ko leta yari ikwiye guhagarika ubwo bube gito hanyuma igatangura kugira ibitero bizotuma ibitero vya ADF mu karere ka Beni n'intara ya Ituri bihagarara. Aba ADF umurwi uturuka muri Uganda uri ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba rwa leta ya Amerika imaze imyaka itari mike ikora amabi muri Nord Kivu. Ibisirikare vya Kongo na Uganda vyaragize urunani rwo kurwanya uwo murwi ariko ntibirashoboka. Nubwo biri uko hari abanyuruzwa harimwo abakenyezi bo mu bihugu vyo mu karere barekuwe. Nubwo biri uko hari abanyuruzwa harimwo abakenyezi bo mu bihugu vyo mu karere barekuwe muri iyi myaka iheze. Uwo murwi ukaba wagirizwa kuba warishe abasivile benshi b'Abanyekongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.